13 haravuga ngo muri mwebwe nihaba hariho ubabaye nasenge. Katugeza ahandi tuzohasoma hanyuma. Muri mwebwe nimba hariho ubabaye nasenge. Umurongo wa 15 uvuga ngo, reka dusome n'uwa 14. Muri mwebwe namba hariho ugwaye natume ko abashinga ntaye bishengero baze kumusengera. 15. Kandi ugusenga gufatanije no kwizera kuzokiza umugwayi, umwami azomuvyura, kandi asanzwe yarakoze ibyaha azobiharirwa. Amen. Nagomba twibukanye gusa, musanzwe mubizi yuko amasengesho azana impinduka, ariko nagomba iyindwi twibuke yuko amasengesho azana impinduka. Wibutse yuko amasengesho azana impinduka bigutera intege gusenga, kuko yamba twosenga amasengesho atazana impinduka ntacyo byo tumarira. Cyangwa namba abo twagiye turasoma muri Bibiliya twabonye basenze atampinduka zabayemwo, twopfuma natwe tubireka. Ariko noneho amasengesho arazana impinduka. Hariho abavyemeranya nanje, amasengesho arazana impinduka. Aha turasomye aya majambo y'Imana ngo namba hariho ubabaye muri mwebwe nasenge. Mu yandi majambo asenga kubera iki? Kugira ngo habe impinduka. Ahari umubabaro habe amahoro, habe gutuza, habe impore mu mutima. Haleluya. Nimba hari ubabaye nasenge kugira ngo bihinduke, ububabaro uhere mu mutima wiwe. Bibiliya iratubwiye kandi ngo nimba hari ugwaye ngo natume ko abashinga ntaye bishengero bamusengere kugira ngo habe impinduka yakire gukira. Rikongera rikavuga ngo ugusenga gufatanije no kwizera kuzokiza umugwayi, hazoba impinduka, umugwayi akire. Reka iyindwi twibukanye yuko gusenga kurazana impinduka. Kurazana impinduka niwagira ico muhuye cyo kurusha wobona kikunanije, uzusenge haza impinduka. Muri runo rugendo turimwo go kuja mu ijuru tugenda dusenga, tugasenga kugira ngo hagende haraba impinduka. Ugusenga kurazana impinduka. Abatwitangiye imbere barasenze, tugenda turabona impinduka. Ejo ku mugoroba baratubwiye amakuru ya Hezekiya ukuntu yasenze, kandi Imana yamaze gutegeka ngo mumubwire yuko yotunganya ivyo mu rugo rwiwe hanyuma agapfa, kuko agira apfe. Ariko Hezekiya acaribuka yuko amasengesho azana impinduka, acahindukirira urusika, aragenda arasenga. Hanyuma mbega impinduka zarabaye canke ntizabaye? Zarabaye. Imana ikirahindura, ikiravuga ngo Yesaya asubirayo. Ndumvise gusenga kwa Hezekiya. Erega niwasenga Imana izokumva, niwasenga Imana izokumva ikizana impinduka. Aravuga ngo Yesaya agenda subirayo umubwire Hezekiya ngo imisi yo kubaho kwawe irongerejwe, nugipfuye imisi irongerejwe, impinduka ziraba mu kanya gatoya. Burya amasengesho dusenga arashobora kuzana impinduka mu mwanya mutoya ugiheza gusenga, canke impinduka zikaza mu misi canke mu mezi canke mu mwaka. Ariko kimwe gusa womenya nuko amasengesho azana impinduka. Mu yandi majambo niwanasenga ntuzucike intege na rimwe ngo wumva uracitse intege, mbega ko vyanse, mbega ko mbona atagihinduka. Ni wihangane. Ico womenya ni kimwe, amasengesho arazana impinduka. Azana impinduka kubera iki? Tubwira data. Ibitugoye tubibwira data, ivyo ushaka ko bihinduka ubibwira data. Data nawe arafise ububasha bwo guhindura ibintu hanyuma bikagenda neza. Yesu ashimwe cyane. Amasengesho arashobora kuzana impinduka muri twebwe, uko twari tumeze bigahinduka. Burya ni wumva utameze neza senga,
impinduka ziraza ibigahinduka ukumva kumeze neza. Ni ukuvuga ubabaye, ufise agahinda mu mutima, ubuze amahoro, hariho ibitagenda, senga. Amasengesho arazana impinduka, ivyari mu mutima bitameze neza bigahinduka. Haleluya. Ndibuka Hana yagiye ishiro, hamwe yinjira mu rusengero yasenga ngo arira cyane, afise intuntu mu mutima itagira uko ingana. Hanyuma Hana amaze gusenga nubwo Heli yari yamwiyumviriye nabi, ariyumvira yuko ari umuntu yaborewe kubera uko yasenga. Heli ntiyavyumva, yabona umengo ni ibintu nyene vy'umuntu yaborewe. Erega burya ibibazo biranaboreza, hari igihe bikuboreza numenye uko uvuga, numenye uko usenga. Ariko kimwe gusa uzumenye ngo nimba uri kurabwira Imana, nimba wobomboranya amanwa, nimba wovuga uniha, Imana izoba iriko irasoma bijyanye n'uri kuranihiramwo, ivyumve iguhindurira amateka. Haleluya, haleluya. Hana rero Heli amaze kumusigurira yuko ataborewe, ariko yari kasengana agahinda n'umubabaro kubw'ivyago yagize, kubw'ingorane yagize, aca aramuhezagira, aramubwira ngo igire Imana y'Abisirayeli iguhe ivyo wayisavye. Bibiliya iratubwira ku murongo wa 18, rimwe ku murongo wa 18, yuko Hana yaciye asubira inyuma, ararya aranywa. Handi na apeti yari yagiye kubw'ibibazo, kubw'intuntu yari mu mutima, aca arasubira inyuma, ararya aranywa, aramererwa neza. Nukuvuga ngo ya ntuntu n'umubabaro birahera, arizera yuko Imana y'Abisirayeli igiye kumukorera nk'uko umukozi w'Imana yari yavyatuye. Kandi vy'ukuri aca aragenda, umugabo aramurarira, aca arasama inda, avyara umwana w'umuhungu yari yasavye. Haleluya. Imana irazana impinduka, Imana irazana impinduka. Imana irazana impinduka n'uwari ngumba akavyara. Imana irazana impinduka uwararusha akaruhuka. Kandi ikindi naco, Imana irazana impinduka igahindura ubusa imigambi ya shetani, igahindura ubusa ibikorwa vya wa mubi n'integuro mbi, Imana ikazihindura ubusa. Niwabona rero hari ibintu biguteye ubwoba, senga. Ndibuka aba bantu bo mw'ishengero ryo kwa Petero, mu gihe cy'aba Petero, hamwe bafata Petero kugira ngo Herode amwiyongere. Yari yaryohewe kubera abayuda bari banezerewe amaze kwica Yakobo, ashaka kubanezereza davantage, aca afata Petero nawe kugira ngo azomutange bamwice inyuma ya Pasika. Hanyuma ariko abo mw'ishengero bibuka yuko amasengesho ashobora guhindura imigambi, n'ahaba imigambi y'umwami, n'ahaba imigambi yande. Baribuka yuko amasengesho ashobora guhindura ibintu, baja mw'ishengero barasenga. Oya, ntibagiye mw'ishengero, bagiye mu nzu barasenga, bariyugarana barasenga, basengera Petero, Mana mutabare, Mana mubohore, Mana. Ari n'igihe dusenga umuntu atabona iyo vyoca, atabona uko vyogenda. Petero yari aboshwe ngo n'iminyororo ibiri, yahawe abasoda 16 bamucunga, bane bakuranwa, ku buryo yari yamaze gufata ingingo. Kandi igikorwa cyo kumara intumwa, Herode yari yigiriye imigabo yuko azobica, agomba urumva anezereze n'abayuda, kubera vyarabanezera kubona intumwa ziriko zirapfa, baranezerwa. Basa naho umengo ntivyaboneka aho vyoca, ariko baja mw'ishengero barasenga, Mana tabara Petero, tabara Petero, tabara Petero. Nagira ndababwire basha, tubonye ugize ikibazo tuze dusenge. Imana iratabara, Imana irahindura ubusa imigabo y'abanyakibi, Imana irahindura ibintu wabona umengo ntivyoshoboka bigashoboka. Ayo masengesho araduga ashika ku Mana. Amaze gushika ku Mana, Imana iraraba,
nta kundi byari kugenda ikidepesha abamarayika batazibigwa n'iminyororo, batazibigwa n'inzugi zugaye, batazibigwa n'ikintu na kimwe. Irabadepesha, baramanuka bashungurukira kuri Petero, bacagagura ya minyororo, iminyororo y'ivyuma barayicagagura. Bamaze kuyicagagura baramubwira batambara, kenyera, ambara inkweto zawe, twagiye. Baca baragenda ku miryango, barugurura imiryango yari yugaye. Aho rero babasoda bamucunze, abamarayika babanje kubasukamwo uruhune, babanje kubateza itiro. Imana nta na kimwe itokora kugira ihindura ibintu. Ibanza kubasukamwo itiro, basinzira ubutikoma. Bamaze gusinzira ubutikoma, imiryango abamarayika barugurura ukuri kwamye. Petero ingo tugende, Petero arakurikira. Nawe nyene Petero ngo akenge kagarutse, yamaze kugenda akenge karagaruka ati burya sinkiri mu munyororo, burya sinkiboshwe, burya nyene vyaheze. Yo Petero acaragenda, agenda bene data iyo yarazi bakunda kwiyugaranira mu cyumba cy'amasengesho, aradodora. Nurumva ntibamwitaba, bari bibabariye, bariko barasenga bakobeje. Bibiri ivuga ngo basenga bakobeje. Hanyuma umukobwa umwe aragenda arugurura, agiye kugurura aragaruka arababwira ati rega ni Petero. Ati urasara wewe, ubwo ruterme niko gwanditse uko nyene, ngurasara wewe. Bisigura ivyo bitwereka yuko basenga batizeye, ariko Imana ni nyabuntu. Niyo dusenga tutizeye, irumva amasengesho ikabikora. Imana idufashe cyane. Ariko icyo tubera ciza nuko tuza turasenga twizeye. Mu nyuma nyene Petero arinjira, barabona ko ari we vy'ukuri. Ababera baramusengeye arabohoka. Nagira ndakubwire ngo aya masengesho yaba bene data niyo yahinduye ubusi imigambi ya Herode yo kumara intumwa, yo kumara abambaza izina rya Kristo. Niyo yahinduye iyo migambi. Amasengesho yawe ashobora guhindura imigambi mibi y'abansi b'igihugu. Amasengesho yawe ashobora guhindura imigambi mibi y'abansi b'ishengero. Amasengesho yawe ashobora guhindura imigambi mibi y'abansi b'ubugingo bwawe. Haleluya. Abansi cyane cyane duhere kuri abansi batatu: umubiri, isi na Satani. Amasengesho tuzoza turasenga azogenda bihindura ubusa. Tubone burakeye burije, turi bazima, turinzwe, turi bazima, tutariko turandavura, turi bazima, tutariko turagwa tuvyuka. Amasengesho, haleluya, arahindura ibintu. Yesu ashimwe. Amasengesho arazana impinduka. Amasengesho yarazanye impinduka mu gihe cyo kwa Esther. Arahindura ubusa imigambi ya Hamani. Burya Hamani yari yakobeje pe, n'abagenzi biwe baramushigikira, na madamu arashira kwikashe ati uwosuzugurwa bigenze gute? Ufise ububasha umwami yaguhaye, kandi umwami yari yamuhaye ububasha bwose by'ukuri. Ufise ububasha umwami yaguhaye, wosuzugurwa gute? Mugenzi uko ushaka. Baca mbere baramubwira uko yobigenza. Fata igiti c'imetero zirenga 50, ugishinge, hanyuma umumanike ko, kuko yaramenje. Kuko abamanikwa ku biti abari abantu bamenje nyene. Yaramenje kutakubaha, yaramenje kutagupfukamira. Barabimwumvisha nawe aravyumva, igiti aragitegura. Ariko yari yagize n'umugambi, uretse kumanika Moridekayi, nuko abo ubwoko bw'iwabo bose bagahona mu bihugu Ahasuwerusi byose yatwara. Ariko bimaze kumenyekana, Moridekayi ubwiwe yambara amagunira. Niyambaye amagunira ngo yikumbagaze gusa, nimwibaze ngo kwari kuyambara yikumbagaze ku irembo. Yaciye bugufi, yereka Imana ukuntu ababaye, ariko kandi yari karasenga.
si ivyo gusa atumako na Esther aramubwira ibyabaye, aramubwira ko akwiye guseruka, ariko Esther arabona ko adakwiye guseruka atabanje gusenga kugira amasengesho amucira inzira, amasengesho amwugururira imiryango, amasengesho atume yemegwa. Haleluya! Kugira ngo ayo masengesho ahindure umwami amwakire, kuko hari cyagezwe kivuga ngo umwe wese yashikirwa muri abo bagore b'umwami yashikirwa ukwezi guheze. Urumva hari ico cyagezwe, agicamwe aravuga ngo reka nsenge Imana ihindura ibintu, umwami ninagenda nahatari igihe canje cyo guseruka imbere yiwe anyemere. Esther arafata ingingo arasenga, abwira abiwabo baramufasha gusenga. Ya masengesho yarahinduye ibintu. Ikintu cya mbere yaramuciriye inzira, aragenda imbere y'umwami aremegwa nahatari igihe ciwe cyo guseruka imbere y'umwami, aremegwa. Haleluya! Aremegwa. Amasengesho aratuma yemegwa, amasengesho atuma agira ubutoni imbere y'umwami, amutunga inkoni. Si ivyo gusa, ayo masengesho basenze yaciye atuma ya migambi yose Hamani yari yapanze yuko abo mu bwoko bw'iwabo bose bapfa, amasengesho arabihindura. Aho gupfa baba aribo bica, biteguye kubica, baba aribo baca bagaruka barabica. Ariko gabasha, nimwumva ko amasengesho afise ububasha. Amasengesho arafise ububasha pe. Reka ndabatera intege dusenge. Iyi ndwi tuzosenge twibuka ko amasengesho azana impinduka. Erega hari bihagaze imbere yawe ushobora kuba uri kurabona n'aka kanya, ariko reka twibukanye yuko amasengesho azana impinduka. Bishobora guhinduka mu kanya kariko kose. Kubera iki amasengesho? Aba bantu batwitangiye imbere batubera akarorero. N'abantu benshi dusoma bagiye barasenga mu bihe vy'ingorane. Yehoshafati ari umwami, yaratewe ngo n'isinzi, abamayoni, abaki, isinzi ry'ingabo nyinshi. Yehoshafati icyo yakoze, yarasenze, yarabonye ati aba bantu jewe sinobava imbere, aba bantu jewe wapi. Yari yagize ubwoba bwinshi. Erega niyo ugize ubwoba asenga. Umwanditsi wa Zaburi niyo yavuze ngo igihe cyose ntinye nzokwizigira. Igihe cyose utinye senga, umwizigire usenga, umwizigire uhamagara izina ryiwe. Igihe cyose ntinye nzokwizigira. Zaburi ya 54. Igihe cyose ntinye nzokwizigira, igihe cyose ntinye nzosenga. Burya ntushobora gusenga utizigiye Imana. Senga kandi usenga uvuga ngo Mana ndakwizigiye, kushobora guseruka, kushobora kuntabara, kushobora kungirira neza, ndakwizigiye. Ugize ubwoba senga. Yehoshafati aragira ubwoba, abona n'ingabo nyinshi atoshobora, ariko acarahamagara abato, abakuze, abantu bose baraza, n'ibitungwa nta cyariye nta cyasohotse mu nzu, byose bafata umwanya barasenga, barisonzesha Imana. Za ngabo nyinshi zica zisubiranamwo, baricana. Amasengesho arahindura ibintu mu mwanya mutoya. Utiri uragwana, utiri uramara energy zawe, utiri urasohora amasoro yawe, utiri urasesa amajambo, amasengesho agahindura ibintu. Rero dusenge kwari ukubibutsa. Ndazi ko mubizi ko amasengesho ahindura ibintu. Amasengesho akiza abagwaye, amasengesho arabohora ababoshwe n'iminyororo bakabohoka, bari baboshwe dezane, abasazi basara mwibarabara bakiruka, amasengesho akababohora bagakira, bakaba abantu bazima, imiryango ishobora kwikorako. Bikozwe n'iki? N'amasengesho. Rero dusenge, kwari kubatera intege. Dusenge ku murango no mwijoro, dusenge uko bukeye uko bwije, dusenge ibibazo biza, dusenge tumerewe neza, dusenge ibihe byose, dusenge uko amasengesho arazana impinduka. Rero ndiko ndiyumvira iki gitondo ukuntu amasengesho azana impinduka, na censanga ari nkaho Imana yari kutubwira ngo uyu mwaka ni uw'amasengesho.
ni nk'aho Imana yari kutubwira ngo uyu mwaka ni uw'amasengesho. Mu yandi majambo, kugira tubone impinduka tuzosenge. Amasengesho azotuzanira impinduka mu bintu byinshi ntacyo adashoboye, vraiment ntacyo adashoboye. Uko tuba turiko turabibwira Imana nk'uko nabivuze, Imana nayo ikintervena, kandi nayo yaravuze ngo nitwayihamagara izotwitaba, nitwayirondera tuzoyibona. Kubw'ivyo rero ntutinye, senga. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Usomye muri Zaburi ya 50 umurongo wa 15 haravuga ngo uzonyambaze ku munsi w'amagorwa, nzogukiza nawe uzompesha icubahiro. Yo nyene yaravyiyemereye, uzonyambaze ku munsi w'amagorwa. Niyo ibidusaba. Mu yandi majambo, Imana niyagomba ko tubanza kupfa nabi mu bihe umuntu agize ingorane ngo abanza apfe nabi. Oya, ukigira amagorwa, ugitegwa n'ivyago, mwambaze nawe azokumva agukize, hanyuma nawe igikurikira uca umuhesha icubahiro. Nuko rero amasengesho arahindura ibintu. Mu gihe cy'amagorwa amasengesho arahindura ibintu. Mu gihe tugwaye amasengesho arahindura ibintu. Mu gihe cy'intambara amasengesho arahindura ibintu. Rero dusenge. Uyu mwaka ko Imana yatubwiye ko ari umwaka w'impinduka, birasaba ko dusenga, bize biraca mu masengesho. Impinduka tugende turazibona muri twebwe, no mu byo tubonesha amaso, no mu gihugu, no mu ishengero, no mu miryango, impande zose, no ku kazi. Tugende turasenga, hanyuma tugende turabona impinduka. Umwami Yesu abahezagire cyane. Umwami Yesu abaha umugisha. Muve hasi dusenge kugira ngo Imana yo mu ijuru idushoboze gusenga, aba ari cyo kiza imbere y'ibindi byose. Mbere yuko twiruka kubwira abagenzi, twiruka kubwira abana bariya, tubanze dusenge. Banza ubibwira Imana, niyo yonyene yanemeye, iremera ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa. Nanje ndiyemeje kugukiza, nawe icyo ukora uzoca ugaruka umpesha icubahiro. Imbere yuko tubwira umuntu uwo ari we wese, dusenge, kandi dusenge tuzi ngo iyi Mana irumva, kandi tumenya ngo amasengesho arahindura ibintu. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye iki gitondo cyiza watwemereye ko tuza hano mu ngoro yawe, tukamara aka kanya dusenga ku bw'iyindwi nshasha twinjiyemwo, dusenga Mwami kugira ngo iyi ndwi uzubane natwe. Uhoraho, iri jambo dusangiye ritwibutsa yuko amasengesho azana impinduka. Twari dusanzwe tubizi, kumbure na mwene data asanzwe abizi, yaranabisomye amajambo ndababwiye barayasomye, barabizi yuko izi mpinduka zagaragaye kuri aba batwitangiye imbere bagiye barasenga. Ariko reka Mwami tuvyibukanye, twongere dusenge kugira uzudufashe. Nitwaba baratuze dusenge, kuko ijambo ryatubwiye ngo nimba ubabaye usenge, kugira Imana ihindura ibintu, umubabaro wo mu mutima wose urangire. Nimba uri mu magorwa, wambaze izina ry'Uhoraho nawe azogukiza. Mwami, turi hano. Nimba uri mu ntambara, Estere yarasenze ibintu birahinduka, Hezekiya yarasenze ibintu birahinduka, Yehoshafati yarasenze ibintu birahinduka, n'abandi benshi. Ishengero ryarasenze ibintu kwa Petero birahinduka, n'abandi batandukanye tutiriwe turanavuga barasenze ibintu birahinduka. Nana yaramaze ijya myaka yose aviza agahinda k'ubugumba na Penina yamushinyaguriza, nawe nyene yarasenze ibintu birahinduka. Ntacyo buza ko natwe dusenze ibintu bihinduka mu izina rya Yesu. Iyi ndwi tuzosenga, n'imisi dushigaje yo kubaho tuzosenga, kandi tuzi neza ko ibintu bizogenda birahinduka mu izina rya Yesu Kristo. Kimwe gusa uradushoboza gusenga mu kuri no mu mpemu, uradushoboza gusenga twizeye. Turazi neza ko amasengesho azozana impinduka, ibintu bikagenda neza, kandi akazana impinduka nziza. Urakoze, turagushimiye kuvyumvise. Uradushoboza iyi ndwi, aho tuzoba turi tuze tugume twibuka ko amasengesho azana impinduka.
impinduka uzoba ukoze cyane. Turagushimiye Mana yacu, umuntu wese yabaye hano muhezagire, umuhe umugisha ubimuharure ko nko kugororoka, kandi n'abatanze amashikanwa nawe nyene ubahezagire, ubasubirize aho bakuye byinshi, kandi n'imirimo bakuramwo mu izina rya Yesu uyihezagire, uhezagire ibikorwa by'amaboko yabo, uzoba ukoze cyane. Ibisigaye uhezagira bariko baragendagenda baja ku kazi, uhezagira bariko baraja mu bikorwa bitandukanye, ubaha umugisha. Amaraso ya Yesu atwikira umuntu wese, ubandanye kutugirira neza, utubere umunsi mwiza udasanzwe, indwi nziza y'umugisha, y'umunezero, yo kunesha, indwi yo gusenga, uzoba ukoze cyane. Nuko turagushimiye, icyubahiro n'ishimwe bigaruke kuri wewe, mu izina rya Yesu umwami n'umucunguzi wacu niho tubisenze twizeye, amen.